Abadandaza babiri bo mu ntara ya Gitega Nshimirimana Ozias na Bigirimana Emmanuel baje gucibwa amande y'umuriyoni n'500 n'umugwi w'intara ujeje kubahiriza ibiciro kuri wa 10 Munyonyo mwaka 2021 nyuma yo gufatanwa itonga isima n'igitoro vya magendo. Serge Sabukunze arongoye umugwi w'intara ujeje kubahiriza ibiciro akaba n'umuhanuzi wa Buramatari aratubwira ivyo bashoboye gufata n'ico bizokoreshwa. Nkuko mwabonye turaje gufata imifuko ingana 48 y'isima ya Buseko kiragurishwa ibihumbi 40 nkuko vyemezwa n'abene gihugu bariko barazimbwa. Hanyuma twashoboye gufata ni bido zibiri zirimo amaritiro 60 y'ibitoro vya mazutu byari bisanzwe binyegejwe muri iyo depo nyene nkuko amategeko asanzwe abitegekanya. Ni kuvuga yuko umuntu ariko araduza ibiciro hari amande yasanzwe yarategekanijwe kuva ku bihumbi 500 gushika ku miliyoni 5. Rero bivanye n'ivyo twabafatanye aba badandaza babiri duhejeje kubaca amande angana umuriyoni n'inusu. Hanyuma ibi navyo nk'isima yafashwe izoheza ije gukora ibikorwa by'iterambere rusangi nko kubaka amavuriro cyo kubaka amashure. Hanyuma ibijanye navyo n'ibitoro bizoheza bihabwe umugwi w'intara ujejwe uvy'umutekano kuko rero basanzwe bakurikirana umutekano ku munsi kugira ngo bize bikoreshwe. Patrice Ngendakumana aserukira abadandaza bo mu ntara ya Gitega asaba abadandaza kwirinda urudandaza rutemewe n'amategeko akamenyesha kandi ko abakibikora abenshi ari mu batitabira amanama. Kibi rero bibaye n'uno munsi navyo si vyiza cyane gose urumva umubaro ntangere kuko hitagaza basigurira tukababwira duti nibaze barakora ibintu biri ku murongo kugira ngo n'abene igihugu nabo bagure ibintu bimeze neza kandi ibintu bigende neza. Urumva nk'umuntu aciwe amande hanyuma ugasanga nivyo yaguze navyo nibibaye seze urumva ko aba hahombeye cyane gose bikomeye. Abadandaza keshi ubabwiye ati itaba inama havyo bumva tubakaburira kuza turabasigurira tubabwira ko boza barabona ko ibintu atari vyiza kandi barabona ko ngaha hari benshi bagiye baraza ngo bagoma bayibona kandi nivyinshi bakonde kuba bavyumva no ku maradiyo barabivuga keshi mama bagoma babaca amande abantu babarengeje ibiciro bizwi n'amategeko. Nuko rero bo biheba cyo no bahanura. Serge Sabukunze akamenyesha yuko abene gihugu bamaze gutahura yuko iterambere ari igiwabo maze agatera ivyatsi abo bakora ivyo bintu akanahamagarira abene gihugu kubandanya batanga makuru ku mwanya ku mwanya. Ingendo n'ingendo tuvuga ko dushimira ubwa mbere abene gihugu ko biragaragara yuko bamaze gutahura ko iterambere ari igiwabo ari naco gituma ikintu cose rero kije kibangamira iterambere abene gihugu barakidushikiriza ku mwanya natwe tukaheza tukabikorerako. Ku kibazo kijanye nuko ibidandazwa nk'ivyo usanga bibikwa ahabitse ifungurwa, Serge Sabukunze asaba abajejwe amagara y'abantu kuzobikurikiranira hagufi. Nkuko twabibonye twasanze isima ibitoro bisanzwe bibitse hamwe n'ibifungurwa. Tugiye gusaba rero abasanzwe bajeje gukurikirana ibijanye n'isuku canke ibijanye no gukurikirana ivyo abantu bihereza na cyane cyane mu magara y'abantu kugira ngo nabo badufashe urugamba rwa twese kugira ngo dushobore kugwanya twongere turandurane n'imizi ububisha buriko buribonekeza. Abo bafashwe bakabaciye bashikirizwa inyamiramabi.